namubonye rero wa mujama wamubonye singuriya kwemeza abakobwa nari nababwiye yesi mbesha raba rero ufasitishirize shonyene kandagoye sincamitana ikindi kwa Paul ubunyene wewe biragusha muga utwi wanje natujanye mana yanje duse aho nuna mara wewe imperezanye mpere ukine n'ubuzima bwo bani ngene washigize wewe uremera ko bafashe ibintu ngaho igisiga atari ukuriha niki hinge ngoma ndakuri ivyo tukunsigura iyi mpano none muheze n'uyo murasiga muraheza nagiye narutsa mani nje kwakira abandi bantu ivyo byo hinge ndaje kuguha mahera reka kuvuga ngo ivyo byo nta mahera ugira mbe wala asibwa zirabaho ndakira yindira gatoya ivyo byo kuvuga ngo ndeko mani ntushwani wala hano rubada eba nakarabaye weta ni ibintu byose kura nyarutse mani tuswara kura wabanye amahera ari ngaho kuri fagitire wayabonye none wabanye amahera ari ngaho nyarutse ahuba aha n'igipolisi nani kiraza nyene meze ariko nyagisha mungu cyane kimwe gusa kara postinze fresh ni iyi shoot yayifotoreye kwa Ericha bahangira ni kwa Dani byabyo byose ayinye aho ntubona ko nakakanoze ko kwa Dani eka yarogo yayo kwa Dani iko kwe semengo ambeshe aya wasi ni nyene tuziyo naturanga kweli amadiri ndake agumari yose aguma jeyisu ndake bwire none man amatirikira kwa n'inyabaki urabona rero shamye cyurabona kuva aho sabiye kajya kagurana muri page naciye ntangura imigambi yo kuza ndarangura ibiti kubera nabona umenga birimwe amahera kandi ibyo biti ndangura rero cyandonka isoko y'ahantu nyene nza ndabifurnisha hana hajya kwa Vladimir zijya ntebe ajya makusi na burya bubati burya hajya biva mu biti mba nabafurnisha ko bya biti hasanga rero kare kugura bya biti ariko akatari yepfo mu kigwati turabona ibipimo byose ububona hafi hana kiriya gipimo kiriya hariya ari kiriya gipimo kiriya meruka kukigura hirya yejo 3 million cents urumva unyenyene udufaranga turiko turaboneka bukewe erega abajene bu nukuyorganiza nyene tukiyorganiza urabona ibintu biragoye naro cuzura dutamu tudirima n'ugena tuzokorandagi mwe ntimugire ikibazo kwe hana turi hamwe twese turashoboye kwe hajya anyi mu Congereza barabivuga ati as one together weekend umva twe abajene ngene bimeze tuziyorganiza mwebwe muzana imitahe yanyu ushiremo tuvange tugire koperative twunga ubumwe nyene ahubwo re sha abantu barahimuka kwe hari umuhungu yampemukiye umutipe sha twahora dukorana umujama nari nizeye kurusha abandi mubyo ibintu yangiriye ni ibintu bitabaho yaguhemukiye hano buke yaguhemukiye numubono umuhungu n'izina ry'Imana uwo muhungu umva ico kidogo caraje nkomye hako nunda nyene umva ibirato byanje aratora impuzu zanje agatora akazana kimwe gusa ikirato nari maze kwambara de jour imisi ibiri kikiri gishasha mene yatimba rende urabona imwe ya noir nari nayiguze desa senkani ndayibona imwe wari wateye gusa uwo mpeti acaraza aje acambwira ati sha men ntizico kirato nigire ku rubanza ndakimuha ko ndavuga ati umuja mu rubanza ruheze azoca kigarukana yewe asayo yankoreye haciye amezi abiri ntamubona abantu bakimeze ndemwa yitwa gute uwo mujama ni kagahungu karamberi ntuzi ko mwino misi gasigaye umenga kari inyegeje Lambert
Rambe urya rero ndanakubwire nta nari nakure ona ahantu turi novuga ni nk'inusu y'ikirometero. oya acha brage reka sici ndamusarisha unye hajya kumbiza urahabona hane mbizi hariya kuri ti oya hajya kumbiza nyene hajya basukabara hajya nyene ni yari imana cinda habona ahubwo rero akakanya tukivugana mwe murabona nkuko urabona turubumwe ndazi rujya ruhungurura nakomeye mugaturuko ndazi ni govu ahubwo rero dutere twagiye fast dutere twagiye yego kweri ane ingene bigira ibinani byananira kaye burya mu jamameni yari imenyereye ndemo nakesi nawe niko atahaze kaname ndabanda mu telefone aya handi ho ndabona n'ikibazo yewe ni biya ndayimare kubera atarashika inkuba ari muri iki telefone ehera abacayizinya kweri ahanagomba ndamyemeze ibana kwitimba rendi y'ubumesha pana bya bindi byo bwangu ibiki n'ibiki ubone nakamara amazi kasuye ndamurondera ngirayo baramariza umve kweri n'ubu ngurazimije umudemu siwe yazimije na telefone kuna nana ku telefone ndanakora no ku telefone byagenze gute yoshe nukuri telefone yari yanzimanye nukuri nagize ikibazo ndabura chargeur ubundi mba nasharije basi hakajamo ni prosime kugira ngo untore ubundi abona nkoresha kunyaruka kugira ngo ntugire ngo noba nagize nkene wakoze cyane kimwe gusa ni wowe ubanza kwicara nta kuba kaye nk'ubu ndazi aheruka kubimesa ntibimu je ndabizi je turashwanuza nubwo nosanga byaraheze sindabisiga abona rero nawe yize kugira bitorohe nujya mu G yo cava twikeka gaca cari inyuma we hagarara hajya ku buryo agica inyuma nzoba nafashe uzoba wamubonye wowe ukabona tumeze nk'abaserera hari indani kubera namaze gushikayo wenda guhamagara ukuntu usiri abone washika uyu bonte nawe aca agenda andungurukiye andabire ko ari yakire wegenda hera urapoa ngaha kidogo ngaha caninjira nje kuraba sanza ari yari ucubona nkweretse akantu kuko usiza nawe genda uhamagara ujya mu niga ngenda faster mubonye rero wa mujama wamubonye singuriya
Kari kwemeza abakobwa. n'ikidemu Nari nababwiye. Yesi mbesha. Biga bisoma he. Nari Nta nkoni mumvise wagira tugende tunamukubita. rero ingene aterete urabona ingene agara mu kirato c'umujama. Ingene agara mu kirato c'umujama. We ninkoze. Tugende. Nibaza rero ngo Shirika ntume ko sembe kugira ngo nanyaruka ndagatebe manza gaje nicaye wowe uticaye sheri kumemva hari ikintu kigukuye muri mode hoya reka tukisha ukuri nukuri kimwe gusa nayo ntubizi mbonye wiruhukije nk'umuntu umenga nyine hari ikintu uyumviriye bazi weba areze ntugire ikibazo no munsi ndabona ko kimwe gusa nuko tuhari sembe uno musi turahatuye ntugire ikibazo wowe ntugire ikibazo gusa kimwe gusa sembe naza muri nanjye kana kakiri nabi Jamal fresh meze neza mbona je Tuvugana wampa yibyaje. ikija Ndashaka kongera. meze neza none Ndakubona neza gute. Meze neza gute. makuru y'imisi none Cyo ni cakirato nago hari gishasha. Jamal nawe Icyo ni cakirato nago ari gishasha. aho waratsitaye Byagenze gute. Je ntumbwire ko kirato canje nabyo nibi ziyanguye ntabwo musaje tuvugane basi ngo manza tuvugane umvirize byo kuvugana. nabyo Nico kirato Oya, je nigi aho wagitabuye aho. dukomedi turiko turakina rero nubibona bazi rero ntuzi ukuntu twimere tuguma twikina utuntu dukomedi nyene turyoshe yigeze ubwoba basa ntagomba mvuga ati nani ibintu akanakagisyo tugomba dukora Jamani rero bimeze gute jaho bimeze gute Kuri ico kirato. Kuri ico kirato. Umviriza. nawe ntusarishiye Umviriza kuri kirato canje ico kirato nakiguze 250,000 ndacambara def maze kucambara def Ngo tuvugane. umviriza ntabyo kuvugana wowe kuri kirato canje ureke ku ntebe ume nigende zona kimesera muhira nanyarutse tuzo turihuta ziyangureka kugira ibintu umviriza sharana urabona umuntu w'umujama kandi narakwemera sana nta kuntu wowe uza kuntira ikirato ugacungirira ibintu nk'ibyo narinda kwizeye Jamani sibyo Oya, koresha gatoya ubwo n'ububona teka ntaco tuca Oya, tuvugana nta kibazo reka umviriza, gusarisha gusa umviriza. reka gusarisha byonyene umviriza sukugusarisha wewe nico kirato canje ngende hama nawe uzogura gwawe nanje uzotege nje kugutira uzonyina wowe kura utuzigo twanje ume nigiye ahubwo nakoresha umwanya ntidukere guhadiye Oya, nta kandi nakimwe urabona gutereka. n'amasaha ariko aragenda ntaribi wewe raba rero ufasitishirize ikirato cyonyene eh kandagoye sincamitana ikindi kwa Paul ubunyene wewe biragusha muga utwe wanje je natujanye mana yanje duse aho nuna mara wewe imperezanye mpereza ukine n'ubuzima bw'ubu bani ingene watugize aha rero waruje kwiyemera kubana mu kirato je nagutse yupfuma basi unakinkota ukabwira ko ukinkota kuntira ugacuza kukireshamwe rero tikura amajambo oya wewe ubunyene ngoma mitana ikindi gimyuzi kwa Paul ubunyene biragusha kadima umuzigo wanje ndawufise we nta umuzigo wanje ndawufise wewe nta na kimwe nacyo tugusaba dusarisha urimbuka mbonye nibyo oya teka nta kibazo nukuri nyene wahora uza wambaye ishati wagoroye ipataro wagoroye ibirato wasize oya ntusubire kunkorako ari byo watiye ubu nyene nta kintu na kimwe ciwawe wambaye tekanye reka ngo ubunyene camitana ahubwo mbere ikindi umuntu yohava asanga nibwoka wambara ari yuba watiye mukuri ntabwo nta musarishije n'isoni kumbe abahungu b'iki gihe niko musigaye mumeze bose salama ja arindira gatoye ndaje ni fati nayibonye ugira uje ndaje ko mbona n'ibirato Ninge tuba bakwambuye oya nabonye we gatoya. umviriza ivyo byo vuga ntekane kandi mije kubona ubunyene we yuko bagira bagushwani oya bajyana ibirato biri hehe tekana ivyo byo vuga te umviriza none mani yacu ibirato nibyo nafashe yaco ufsina n'ubuzima bw'ubuje Umviriza. ntumbwiye ngo tekane tuvugane gatoya okay banza unyumvirize gatoya
wewe uremera ko bafashe ibintu ngaha igisigaye atari ukuriha niki hinge ngoma ivyo byo kunsigura iyi mpanone muheze n'uyo murasigaye muraheza nagiye nyarutsa mani nje kwakira abandi bantu ivyo byo vuga hinge ndaje kuguha amahera reka kuvuga ngo ivyo byo nana mahera ugira mbe wala ndazira baho ndakeo hindira gatoya ivyo byo kuvuga ngo ndeko mani ntushwani wala hano rubada eba nakarabaye wetwa n'ibintu byose kura nyarutse mani ntushwani kura we ibiraba wabanye mahera ari ngaho kuri facture wayabonye none wabanye mahera ari ngaho nyarutse ahubwo ni igipolisi nani kiraza we nawe wazitaha reka ivyo byo vuga ngenda kidogo eba jeje ntumbwira kura nyarutse ivyo byo nani kura nyarutse nimba wabore jeje n'ibinda imihimbira irama ndakeya n'ubu telefone budakora awe nkawe ngo yicumaze ngaho amuhimbira no hanyuma twende ugaruke ngaha asangwa ari ukumeze bakubona ucaga mu barabara wasobetse ishati wasizeho kumbe n'ibintu byandi watiye no mu kabara ukaza waruti kunsororera ibyo atani urumeyi ufise we uramara amaje aho kumva mu maso reka nibwiye ari ukumara amaje ndabonye ndamara amaje eka Saka ndiko ndakubitika ngaho As one TV, as one, together we can.